Hello my people, mumeze neza? Je ndashima. Hamwe no munsi ndabazaniye agatrick ukuntu ushobora gukoresha application zibiri kuri telefone yawe mu mwanya umwe. Twamenyeye gukoresha imashini muca mubona ukuntu ushobora kugura amafenetre atatu ukayaminimiza yose ukayakoresha umwanya umwe muri ecran bivanye n'ivyo uriko urakora. Bana nanje kugeza mu mpera y'ino video ndabereka ukuntu ushobora kubigira. Gusa kuri wowe utaragira subscribe kuri ino chaîne ya Kabata TV, ndakusabe ugire subscribe ukanda kukazogera hama uce wemeza wanditse toutes les videos kugira ntuzocikwe n'agatrike ntuzocikwe n'udutrike twose duca kuri ino chaîne. Kuri wowe wamaze kugira abone kandi ndagusabe kubandanya ukora like na partage kugira mudushigikire. N'uwo ari we wese afise ikibazo canke icigwa akeneye ko twamutegurira kijanye na telefone arashobora kubicisha muri commentaire, kuko commentaire zanyu turazisoma ni nazo zidutera intege zikatwereka ko mudukurikirana. Twagiye rero guys, reka ndabereka ukuntu bigenza. Aho urabona jewe ndi kuri ecran ya telefone yanje kuri page y'ama option canke ama application. Aha rero ikintu ca mbere dukora tumanura hejuru kurya usa nk'ugomba gusoma notification ya message hirya yafisha hejuru. Mugabo rero twuguramo tuza guscrollinga muri uruhande nk'abaja kuraba hajya wakiriza ama connection canke wakiriza torche, hajya hari akantu ko gushira phone muri mode avion. Tugende ndabibereke. Twamanuye aha rero ucubanza ukaraba ko aka kantu ka rotation automatique kari active kuri telefone yawe. Reka ndakagire active sangira mwakabonye ubukaratsa rotation automatique. Ivyo bikoze ucuvayo ukagaruka mu ma option gacura aba application ugomba gukoresha. Dufate nk'ubuje ngombe nkoreshe WhatsApp na Facebook. Kambanze ninjire muri WhatsApp, kambanze nkoremwo code kuko je WhatsApp yanjira iriveruye kugira winjiremo ubanza guca kuri mode passe kandayikuremwo. Sawa ndayikuyemwo. Aha rero ikintu nca nkora canza kwaya matoshe atatu. Aya matoshe izi toshe zitatu principale kuri touch yose zizo hepfo. Hari itushe ya retour, itushe yo kuva mu mafenetre yose y'ivyo wari gukora, iyo hagati hakaba niyo ku ruhande yo kwaktualiza kuraba amafenetre yose y'ama application wari kurakoresha. Rero dukanda kuri iyi tushe y'amafenetre wamye ukoresha yose, iyi niyo duca ducako. Hanyuma ucubona intoze yawe ibaye gutya, fenetre yawe wari kurabona ko iciba minimize buke buke. Tuja tuza ngaha kuri aka triangle gacuritse. Aha sorry ndabereke gato. Tuja tuza kwa aka triangle gacuritse ako tukagakandako. Tubona ibi baca baduha, tubona ecran partager, verrouiller, flouter, ibi bibandanya. Gusa twe dushaka dukora kuri iyi ecran partager. Aha kuri ecran partager tuca dukanda ecran partager. Tubona eka itanguye kwidiviza. Aha kubera tujuje harimo mode passe kuri WhatsApp yanje, reka rero nce ndabereka. Je ninjiye muri WhatsApp, je ndi muri fenetre ya WhatsApp yanje niyo yamaze kuja aha hejuru. Ngira murabona aha hejuru ukuntu hameze. Aha hamaze kuba ikimenyetso ca WhatsApp business, ni kuvuga eka imwe iki gice co hejuru camaze kujamwo application ya WhatsApp. Reka rero nce mvamwo muri ibi vyose hama nje kugurura iyindi application nayo murabe. Murabona iki gipande co hepfo gisigaye ni ecran isanzwe ya telefone igaragara. Aha ni ecran isanzwe. Reka rero nogura iyindi application nce ninjira. Dufate nk'ubu nce nja kuri Facebook. Tuje muri Facebook. Hinge gato guys kubera harimo shema.
sawa. Urabona nk'ubu ninjiye muri Facebook nayo, WhatsApp iri ruguru, Facebook iri hepfo. Urabona aha rero nshobora gukoresha application iyo ariyo yose yigenga, ntarinze nk'ubu umuntu anyandikiye kuri WhatsApp ndiko nshatinga n'uwundi kuri Facebook, ntibinsaba kurinda kuva muri application imwe ngo nje mu yindi, nca ngira ko aha nyene nkamwandikira nkamwishura. Nimba kuri WhatsApp haje message sindinda kuva muri Facebook, nca nduza kuri WhatsApp nayo nkamwishura. Ni nkuko ushobora guhengeka telefone, byose birakunda. Urabona toujours ziguma zigabuye, iki gice kirimwo WhatsApp, iki naco kirimwo Facebook. Urabona ko aka gatirike kameze neza. Ukeneye kwishura umuntu canke uri kuganira n'abantu benshi umwanya umwe, ntibigurusha ngo uva muri application uja mu yindi. Rero mfata akanya ndabashimire mwese mwankurikiranye kugeza mu mpera z'iki kiganiro. Tuzosubira n'agatirike gashasha kazoba kaje. Ibi byose rero ukeneye kubivamwo, ico ukora usubira kuri ya tushe iyo kwakitiwariza amafenetre, kuri za tushe zitatu nababwira izizo hepfo, gacoca kuri ya tushe waciyeko kugira ubone uminimije za fenetre nk'uku, amugaca ukora kwaka kantu ko kuzifuta izi fenetre zose wariko. Kandabereke ukora kwaka kantu karaha hepfo ukazifuta zose. Urabona akantu ko gusiprima zikorako, ukongera ugasubira ugasiprima ugacugira retour, uza kuba byose bivuyemo.